wasanga wazanye abantu bariko bararemera umudamu wawe, bariko baramuremera, ariko nawe usanga by'ukuri usanga meme nabaye nabukwe baza kubaremera bakabakorera ibintu ugasanga barasambuye urugo, umugabo ntihagere ikintu na kimwe abyitwararikako, cyangwa ugasanga bene wawe cyangwa bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ntawe usa nawe muremye w'ijuru n'isi, reka ntawe uringaniye nawe. Uri umuvyeyi dukunda kandi utwitwararika muri vyose Mana. Uhora hagufi yacu, uturongora kandi utwigisha, uduhanura mu ijambo ryawe. Nubu ndasibiye gusenga ngo mpwemu yera komeze kutwigisha kugira ngo tubashe kugira ingo nziza zirimwo amahoro n'umutekano n'umugisha wawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo niba ushaka kugira urugo rurimwo urugo rukomeye, rondera Imana. Haleluya. Ruragize Imana, rushiremwo Imana, wisunga Imana, urugo rwawe ruzokomera, ruzobamwo amahoro, ruzoba nk'umugisha uhambaye. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani igice c'14, dusome umurongo w'11. Inzu y'abanyakibi izoherengetezwa, ari ku rugo rw'umugororotsi ruzogira umugisha. Amen. Mwavyumvise? Urugo rw'abanyakibi ruzoherengetezwa, ariko ngo urugo rw'umugororotsi ruzogira umugisha. Kubera iki urugo rw'umugororotsi ruzogira umugisha? Kubera umugororotsi akora uko Imana imubaye, uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Umunsi Imana irema Adamu, yaramubwiye ati Adamu, ati ngirira itongo, ndarishizemo ibintu byose bikenewe, bizogutunga, bizotunga, buzovyara. Ati rero ugende uririme, ugende uririnde kandi urikorere. Ibwira Eva nawe ngo aze gufasha Adamu. Haleluya. Eva murumva ko yaje kugira iki? Yaje gufasha Adamu. Eva ntiyaje gushinga itegeko, ariko yaje gukurikiza amategeko Adamu yashize mu rugo rwiwe. Haleluya. Wumve ko itongo ryitwa Edeni n'urugo rwawe, n'urugo rwawe. Rero iyo umugororotsi gituma azogira umugisha, ijambo ry'Imana rirategeka umugabo guhezagira abo mu rugo rwiwe. Ijambo ry'Imana rirategeka umugabo gukorera urugo rwiwe. Ijambo ry'Imana rirategeka umugabo kurinda urugo rwiwe n'abo mu rugo rwiwe bose. Haleluya. Rero uyu munsi igihe utari kurarinda, mbega kurinda no kuvuga iki? Uteze kuraba ikintu cyose coza gihungabanya abantu bo mu rugo rwawe. Kuko hari igihe n'umuntu mu rugo rwiwe by'ukuri aba yitungiye ibintu bihungabanya urugo rwiwe. Wasanga wazanye abantu bariko bararemera umudamu wawe, bariko baramuremera, ariko nawe usanga by'ukuri usanga meme nabaye nabukwe baza kubaremera bakabakorera ibintu ugasanga barasambuye urugo, umugabo ntihagere ikintu na kimwe abyitwararikako, cyangwa ugasanga bene wawe canke bashikiwe baraje baradurumbanije umudamu, umugabo araho ugasanga agiye kuri kote yabi wawe. Siriko ndabivuga ku mugore ku mugabo wenyene, ariko reka tubanze tuvuge ku mugabo. Ugasanga ntazi ingorane umugore ariko araca, ubundi gihe n'umugore wawe atamerewe neza,
wateza kumenya ikitariko kiragenda neza. Haleluya. Wateza kumenya ikitariko kiragenda neza mu buzima bwiwe, ukamwitwararika, ukamurinda, ukamukunda. Haleluya. Akabona by'ukuri ko attention iri kuri we, kuko murazi by'abagore bakunda uko Imana yabaremye. Igihe rero utari kurabikora nkuko ijambo ry'Imana rivuga, menya ko utari kuragororoka. Imana ntiguharura nk'umugororotsi, kuko Imana iharura umugororotsi umuntu yuzuza inshingano ziwe ku rugo rwiwe. Haleluya. Ukarinda abana bawe, ukamenya ngo mbega kubera ko uyu mwana afise comportement runaka, ntumujye umutima, ariko wige kuganira nawe, wige kumuba hafi, wige kumwumviriza. Hari igihe abana babura umupapa bumviriza, hari igihe umugore abura umupapa, umugabo amwumviriza, umugabo amuba hagufi ngo yumve ingorane afise, yumve ikibakiye umutima wiwe, ugasanga ari kure. Ku rugo rero urumva biragoye ko gwokwita urugo rw'abagororotsi, kuko haba harimo intongano. Ibyo byose igihe habayemo ikibazo mu rugo haba intongano, kandi intongano igihe je mu rugo Imana ntibamwo. Haleluya. Ariko umugabo akwiye kugira iki? Akwiye kubabara umugore wiwe, umugabo akababara abana biwe, agapuva akamenya ngo mbega bakeneye iki. Urumva hariho n'abandi usanga aho kubyiyumvira bashobora no kwiyumvirira abandi bantu, ariko ntibiyumvirire abo mu rugo rwiwe, ntiyitwararika abo mu rugo rwiwe, akajya kwitwararika abahandi. Ariko umenye ngo umugororotsi ikintu ca mbere giteza kumuraza ishinga, ateza kuraza ishinga n'ibimwerekeye ku gatwe kiwe. Ibisigaye suko navyo atobikora, mugabo naho nyene ibyo bikogwa hehe? Bikogwa mu mwumvikano w'umugore n'umugabo. Haleluya. Kugira ngo urugo rugume rwitwa urugo rw'iki? Urugo rw'abagororotsi. Haleluya. Rero umugore nawe Imana iravuga ngo rero wa mugore we, nabonye ko uyu mugabo hariho ibintu adashoboye, mu nshingano namuhaye hari ibyo nabonye adashoboye. We rero ahantu uzogenda hose ubona ibitagenda, genda wuzuza. Haleluya. Genda wuzuza aho hose ubona hari bimugoye. Mugabo hariho abadamu usanga uyu munsi hakuja kuzuza intege nke za wa wundi Imana yamuha, ahubwo aza none hari ikibazo kirushirije, bigatuma noneho wa muntu namwe ariko arakora bikora nabi kubera yabuze ubugira iki umutera intege. Ugasanga iyo habaye ikibazo, aho kwicara ngo bakiganire, ahubwo akijanye hanze. Kandi Imana yari yamuzanye ngo uyu muntu hariho intege nke, kandi izo ntege nke ndabona ko wewe ushobora kuzuzuza kandi ibintu bikagenda neza. Haleluya. Ibintu bikagenda gute? Bikagenda neza. Inzu ngo y'abanyakibi izoherengetezwa. Abanyakibi murumva ingene bakora. Umunyakibi aho kubaka yisamburira, aho kumviriza uwo Imana yamuhaye ngo amurinde, ahubwo niwe anamucana intege. Niwe namucana intege, niwe anamusubiza inyuma, niwe namubabaza, niwe amukorera ibidakogwa. Kandi ijambo ry'Imana ryari ryamubwiye ngo amurinde. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryari ryagutegetse yuko ugira iki? Urinde uw'Imana yaguhaye. Urumva harenga ku murongo w'12 aravuga ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ngo ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Hariho umuntu yibwira ngo jewe reka nkore niryohere, reka je ninezereze, reka jewe ngira ibi nibi, ariko ugasanga ni inzira iri kujana he? Iri kujana mu rupfu. Igihe cyose uri gukora ikintu mutumvikanye n'uwo mubana, menya ngo uriko wikwegera urupfu, uriko wikegera agahinda n'umubabaro, uko wikwegera ibyago. Haleluya. Kuko igihe cyose uri gukora ibintu mutumvikanye n'uwo mubana, amaherezo bigira ingaruka mbi.
hari naho umuntu akora ibintu avuga ngo ariko arihisha. Reka nkubwire muntu w'Imana, nta naho mushobora kwihisha. Hari ijisho udashobora kwihisha, ijisho ry'Imana ntushobora kugihisha. Kandi nagira ndakubwire ngo nuburi kurakora burya na Satani hajya n'umugome arashaka kuguhenda akaguhenda ariko amaherezo akakugaragaza. Ni bangahe muhora mwumva bafatirwa mu makosa kandi amakosa barayakoze inshuro n'incuro, ariko nk'inshuro ya 10 na kangaho ukabona aragaragaye. Rero igihe cyose uri gukora ikintu utariko wumvikana n'uwo muri kumwe ukagikora kubw'akagazo, menya ngo uriko wijana mu rupfu. Turi kurondera ku rugo rwawe rubamwo amahoro, turi kurondera ku rugo rwawe rubamwo umugisha w'Imana, kuko Imana iba ahantu hari amahoro, hari umwumvikano. Haleluya. Kuko Imana yacu n'urukundo, aho urukundo rutari, aho ubumwe butari, Imana ntihaba. Haleluya, haleluya. Imana iba ahantu hari ubumwe, hari urukundo, hari umwumvikano, hari ugukorera hamwe, hari ugushigikirana. Aho Imana murayihamagara ikitabo. Haleluya, haleluya. Kuko Imana ntishobora guforsa umuntu. Imana kandi ntiyinjira mu muvurungano. Imana yinjira ahantu hari ituze, hari amahoro, hari ubumwe, hari urukundo. Niho Imana ivyagiye. Haleluya. Ko ari cyo kibanza kigize iki kiyibereye. Rero umuntu w'Imana ukaba ushaka ko urugo rwawe ruba urugo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ari ku rugo rw'umugorotsi ruzogira umugisha. Ukaba ushaka ko urugo rwawe rubamwo umugisha, umugisha uzokurikirana n'abazogukomokako. Genda uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ukora uko Imana ivuga ngo mugabo kunda umugore wawe nk'uko wikunda wowe nyene. Haleluya. Kuko nta muntu numwe yo kwiyanga. Umuntu wese yikunda yigirira neza. Rero umugore wawe mwabaye umuntu umwe, umugiriye neza uri kurigirira neza. Igihe umugiriye nawe uri kurigirira nabi. Haleluya. Kandi kadababwira dushaka tunarabe. Iyumvire wewe kuba ubana n'umuntu mutumvikana, ahantu urara, ahantu wiri kwirirwaho, urashobora no kwirirwa n'ahandi, mugabo ahantu wama utaha atamahoro ahari. None wumva wewe ushobora kugira ubuzima gute bumeze neza utaha ahantu hari umuvurungana, ahantu atamunezero uriho? None wewe wumva ubuzima uburi kuraba mwumeze gute? Ariko urazi gutaha mu rugo abantu bagukumbuye, abantu bakubona banezere bakakwakira n'akanyamuneza, n'ahandi bumva uje bakihisha. Hariho umuntu bambwiye ngo umugabo wiwe yataha ngo yacavuga ngo yumvise ko ari hafi yashari kwanga kambara training. Ati kubera iki wambaye training? Ngo nukubera ngo kenshi ngo arankubita ngo impuzu zikamba ko imbere y'abana. Uriyumvira umuntu ataha abantu bakagira ubwoba ko atashe. None we wumva ari ubuzima bubamwo? Kandi umubabaro wose ugize menya ko hari icyo gusigira kandi kibi. Rero biraryoshe gutaha ahantu hari ikirere cyiza, hari amahoro, hari umunezero, kuko Imana ibi byagiye hagati mu rugo. Rero umuntu w'Imana ukaba wifuza urugo rwiza, ukaba wifuza urugo rurimo amahoro, urugo rurimo umunezero, yatange hama nawe bazoyaga. Umugore asabwa kubaha umugabo, azokubaha niyo wamukunda, azokugirira neza. Imana izobana namwe, Imana izobahezagira, Imana izobaha umugisha, kandi umugisha nta muntu numwe awanga. Haleluya. Ariko urakorerwa. Rero ukorera umugisha w'Imana uzowuronka. Imana yo mu ijuru ibampezagirire. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Izina ryawe ntituranduka kurishima ko n'izina ryiza. Twaronkeyemo umugisha, twaronkeyemo ubwenge, twaronkeyemo mwihishurirwa rikomeye. Mwami Imana itwereke ngo dukwiye kubaka ingo zacu neza. Ese icyo abantu bose bakagira umwete wo kukurondera, bakagira umwete wo kugendera mu ijambo ryawe, kugira ngo ribarongore, ribakuze, ribakomeze, ribahe gukora ibikorwa byiza biguhimbara, nabo batume baho mu mahoro n'umutekano wawe. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu.
senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.